Kubera iki Uburundi budateye imbere nk'ibindi bihugu? Ni igiki ibindi bihugu bifise Uburundi butagira vyotuma Uburundi buba inyuma? Jewe mbere nsigaye ubu ico kibazo ndakirandagatisha ngaca ndaba muze murabe mwese niyo muriko murasoma ibinyamakuru bakubwira ngo Afrika yo munsi ya Sahara ni nkene, muga Afrika yo hejuru ya Sahara ni intunzi, kandi iyo Afrika yo hejuru ya Sahara iri mu bugaragwa, nta mvura n'umusenyi bari ngaho. Muga iyo Afrika yo munsi ntiyifise imvura, ifise ubutare, ifise ibintu vyinshi, muga bagaca bavuga ko ikenye. Kubera iki? Kubera iki? Ikibazo kiraho nyene. Nuko abo hejuru ya Sahara bafise urukoba rwera. Urukoba rwera rutuma umuntu aca atunga. Igico ni ikibazo naco utegereza kwiyumvira. Ya nico gituma hariho abaca biyambiza ngo bakunde bere kugira baca abatuzi. None umuntu atuze ntibaca bavuga ngo basigara umuzungu. Burya twararavye neza rusanga abazungu baratunze kuturusha. Ahubwo iyo umuntu avunitse akamenya ko avunitse, akamenya ko acumbagira, aba amaze gukira. None tweho kubera iki udashaka kuhava aho bari nabo bandi? Ubiravye rero burya hariho imvo, ibihugu vyose twaravye ingene vyateye imbere. Ikintu ca mbere nabonye kimwe kiruta vyose ni ukumva n'ukumvira. Ico nico ca mbere nabonye kiri imbere ya vyose, kumva no kumvira.